ni ikibazo kitaratora umuti naho ikigo ca leta kijejwe gucungera akanovera k'ibidandazwa mu Burundi BBN catanze itegeko ryo kuvavanura n'ivyo bikoresho vyonona ibidukikije. Mu ntara ya Makamba aho twakubitiye, abanyagihugu bavuga ko iyo ngingo ataco bayikema ubwayo, ariko leta ngo ntiyayiteguriye nk'uko vyabwirizwa kugira ngo haboneke ibindi bikoresho bisubirira ivyo vya plastike abanyagihugu basanzwe bamenyereye. Imiburiburi bari kubihagarika ariko hajyanye amacupa yasubirira kuko ubunye abadandaza basa n'abataye umutwe ntabona nyine bagiye gukora, kandi ivyo bavuga ngo umuguzi azohora yitekerera ivyo atekeramwo amavuta aje kugura ni ukwihenda cane, kuko ayo mavuta umuntu asanga atekeye vyoroha cane n'umuntu ari ku rugendo vyamworohera kuyagura, ariko ubunye bizogorana kuko ikenshi uzosanga nk'abantu b'abagabo ahaguruka ava muhira ngo agugura amavuta mw'isoko, ariko yabonye kunzira ashobora kwibuka akayagura. Ni ukuvuga ivyo bizotera uruhombo ku badandaza kandi na komini izohomba kuko amatariki ahora ariho ni menshi. Aho i Makamba babona ko ikibazo kikigoye mu gihe leta isaba ko kiva mu nzira bitarenze kuno kwezi kwa gatatu. Ico kiringo kirateye kandi impungenge abanyakayanza. Twakubitiye mu isoko nkuru yo muri iyo ntara, abaguzi, abadandaza bose ntibatahura uko biri bugende kugira ngo iyo ngingo yubahirizwe. Abakiriya bizobagora kubera ari bari yaramenyereye atagura aka 2,400 undi agura aka 2,800, ikibuni kinini naco bakidandaza 4,000. Uba tugiye turatekera mu tubido gusa kubera ariko dusigara nyuma duhaye uwahora agura aka 2,400 ntazoba kiruta amamesa kandi yari ashaka kwigurira. Aho mu Kayanza bamenyesha ko mu kurindira ko ivyo bija mu ngiro leta yo birabangira kuri iyo ngingo kuko hari abasanzwe batunzwe n'urwo rudandaza rw'amamesa gonyene.